hanyuma shengero ry'Imana mwese mukoraniye hano, dukoraniye hano kugira ngo duherekeze Hazozimana Aroni atuvuyemo. Turashimira Imana Data twese igihe yaramaze hano ku isi. Turashimira Imana kandi yashoboye kudukoranya kugira ngo turangure ibikorwa byo kumuherekeza ubwanyuma. Umwami wacu Yesu Kristo usomye amajambo yo muri Yohana igice ca 11 murongo wa 25 kugeza ku murongo wa 26 yavuze ati: ni jewe kuzuka n'ubugingo, unyizera niyo yoba yarapfuye azobaho, kandi ikigeretseko turazi ko Imana itabesha, kuko yabwiye Adamu na Eva ko umuntu azosubira mu ivu iyo yavuye, kandi ijambo ry'Imana rikaba ritubwira ko urupfu ari irembo ry'ijuru. None rero nabasabe mwese uko mukoraniye hano, ntitubabare nka babandi badafise ivyizigiro. Umuntu wacu atuvuyemwo, atwitangiye imbere mu buruhukiro bw'iranga. Usomye amajambo y'Imana mu gitabo ca Yobu igice ca 19 murongo wa 19 kugeza ku murongo wa 27 yavuze ati: jewe ubwanje nzi ko umwami wanje ariho, kandi ko kw'iherezo nzobona Imana yanje mfise umubiri. Nk'uko dusoma kandi mu cete ca mbere ca Timoteyo igice ca 6 murongo w'7, no mu majambo yanditswe mu gitabo ca Yobu igice ca mbere murongo wa 21, Bibiliya iravuga ngo umuntu yaje mu isi ntaco azana, kandi ntaco ashobora kuyivanamo. Uhoraho niwe yagavye, kandi niwe agaburuje. Izina ry'Uhoraho ishimagizwe. Ngomba dusangire amajambo y'Imana. N'amajambo y'Imana dusoma mu gitabo cy'Umusiguzi igice c'icenda, dusome umurongo wa 10. Mu gitabo cy'Umusiguzi igice c'icenda umurongo wa 10 havuga ngo: ikintu cyose ukuboko kwaguhawe gukora canke kwerekeje gukora, ugikora ari inkomezi zawe, kuko atagikorwa canke inama canke ukumenya canke ubwenge ikuzimu aho uraririye kuja. Mu gice ca 11 ku mutwe w'amajambo havuga ngo: kora ivyiza uburyo bukiriho. Usomye mu gitabo ca Yesaya igice ca 38 murongo wa 18 havuga ngo: kuko ikuzimu hadashobora kuguhimbaza, n'urupfu ntirushobora kugutazira, kandi abamanuka baja muri rwa rwobo ntibashobora kwishimira ukuri kwawe. Umuntu muzima niwe azoguhimbaza,
Yesu ashimwe. Amen. Amajambo akomeye yanditswe n'umusiguzi. Usomye Bibiliya bibonekana ko yari Salomo. Yanditse aya majambo mu mwaka w'igihumbi imbere y'uko Yesu Kristo avuka. Bibiliya ukomeje kuyisoma, hariho abanditsi bakurikiranye ibya kino gitabo, bagitazira ko ari igitabo cyo gutahura ivyerekeranye n'ubuzima. Kuko usomye muri kino gitabo uhasanga ijambo ridasanzwe rivuga ngo byose n'ubusa. Kandi kino gitabo kiratangaza abantu benshi, kuko iyo bagisomye basangamo amajambo adasanzwe. Rero umusiguzi yanditse ijambo rivuga ngo kora ibyiza uburyo bukiriho, kuko ikuzimu ubwenge dufise ntacyo tuzobukoresha, nkomezi dufise ntacyo tuzozikoresha. Niko Bibiliya yavuze ngo kuko atagikorwa canke inama canke kumenya ikuzimu aho ndaririye kuja, aho uraririye kuja, iyi nzira twese tuzoyijana. Habakuki amajambo yavuze muri Yesaya n'amajambo adasanzwe ngo jeho nzoguhimbaza, nzogukorera bigishoboka. Ati umuntu muzima niwe azoshobora kuguhimbaza, kuko ikuzimu nta bwenge nta kumenya, umuntu wese iyi nzira azoyifata. Igitandukanye n'amasaha n'umunsi n'igihe, ariko umuntu wese yabayeho ni ngombwa iyi nzira azoyifata. Kuva muri uyu mwaka ugitangura hano mu ishengero tugize abapfakazi 4. Ariko Imana ikora byose neza. Uyu muhisi ari hano yatumye dukorana twese. Amaboko yiwe yakoresheje ibyiza bigishoboka, ubwenge bwiwe yarabukoresheje ibyiza bigishoboka. Warajanye nawe gusengera abantu, warafashanje nawe guhanura abantu, twaragendanye ingendo zitari zimwe. Imana ishimwe. Mugabo uyu munsi araruhutse. Twaramusengeye kenshi ngo Imana imukize, mugabo Imana yashimye kumwiyegereza. Imana yashimye kumwiyegereza. Nico gituma kubera ko yari yarakijijwe, yasinziriye neza. Haleluya. Amen. Yasinziriye neza kuko yararonse umwanya wo kwitegura, yararonse umwanya wo gusenga, wo kwitandukanya n'ikibi cyose. Ndibuka umunsi umwe ndamusanze i Betaniya, yarambwiye ati nta kintu na kimwe kindyohera hano muri iyi si, nta kintu na kimwe kindyohera hano muri iyi si, kuko yarazi ko aha ku isi si iwacu, twese si iwacu, ni inzira tubasha tugenda, iwacu ni mu ijuru. Iyo umuntu
akiri muzima akwiye gukoresha ubwenge bwiwe, ingabire ziwe, byose bigakora ku nyungu zo guhimbaza Imana, ku nyungu zo kuzana abantu kuri Kristo Yesu. Nico gituma Bibiliya yavuze ngo dukore ibyiza bigishoboka. Ijambo ry'Imana muri Yesaya igice cya 55 ngira murongo wa 6 haravuga ngo murondere uhoraho bigishoboka ko abonwa, mumwambaza akiri hafi, mumunyabyaha inzira ziwe mbi agaruke kuri Kristo Yesu kuko akunda guharira. Kuharira igihe bitaba bigishoboka ko umuntu asaba imbabazi, n'igihe umuntu abaza kuja mu isanduku ntiyari gikunda gusaba imbabazi. Bari dufashe akari kaba karyo keza ko abantu bakomeza kwitunganya, bitume n'icibwa muri buno buzima, kuko twese tuzo mu mwanya wo kwitunganya hageze ku mfiro. Yesu ashimwe. Amen. Iyi Imana ikongeye iminsi yo kubaho, kabara karyo keza ko gukora ibishimwa n'Imana. Mu gitabo cy'Ivyeshe Yohana igice cya 19 umurongo w'8 havuga ku bukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana. Hariho abantu bakunda kuvuga ngo uyu muntu apfuye biba biheze. Sivyo, kuko hari ubundi buzima tuzobamwo, aho utazokongera kubabara, aho utazokongera kurira. Iyo bivuga ngo tuzovuga ngo warupfuwe uruboyi rwawe ruri hehe, aho ni mu ijuru. Igihe izamba y'akabandi izovuga abapfiriye abasinziriye muri Kristo Yesu, biravuga muri Tesalonike bambere igice cya 4 ngo nibo bazobanza kuzuka basanganira umwami Yesu mu kirere. Yari yo dupfuye twarakijijwe, ubu ari umunezero mu ijuru ko tuba twiteguye kubana n'umwami muri bwa bukwe. Biravuga ngo ibikorwa byiza twakoze tukibona tugishobora nivyo bizoduherekeza, nivyo bizoduherekeza, ivyo nivyo bizoba imyambaro yacu. Yesu ashimwe. Uyu munsi uravye hajya hepfo mu gitabo cy'umusiguzi havuga ngo ewe wa musore, nezera ubusore bwawe kandi umutima wawe ukunezeze mu minsi y'ubusore bwawe, kandi ugende mu nzira z'umutima wawe no kuraba kw'amaso yawe, ariko waba ubizi yuko Imana izogushira mu rubanza rw'ivyo vyose. Ubuzima bwawe ufise uyu munsi, ivyo ufise vyose, Bibiliya yaravuze muri Yobu ngo nta kintu na kimwe tuzogenda tujanye, ko twavuye mwivu tuzosubira ataco tuzanye, tuzosubirayo ataco tujanye. Ivyo dufise vyose tubikoresha ivyiza bigishoboka. Yesu ashimwe. Amen. Ashirije kuva mu biri yarose umwanya wo gusenga. Reka namba Roger ari hano ababwira ingene vyagenze kuri uwo mwanya wanyu mwumve. Twashimiye Imana, sinzi namba ari hano Roger. Twarashimiye Imana kuko yarose umwanya wo guhamagara abana, yarose umwanya wo gushimira umukenyezi wiwe ivyo ingene yabanye nawe, yarose umwanya wo guhanura abana. Amaze gukora ivyo vyose afata umwanya wo gusenga ashimira Imana, afata umwanya wo gutanga impanuro ku bana ko bakwiye Imana kuyikorera bigishoboka. Arafata umwanya wo gusaba imbabazi, arangije arabwira Roger bayi tuzosubira. Yasinziriye neza. Nico gituma tudakwiye kubabara nka babandi badafise ivyizigiro. Turazi ko Imana, turizera ko yumvise gusenga kwiwe, gusaba imbabazi kwiwe. Yesu ashimwe. Amen. Imana yaramwishuye amajambo muri indirimbo, yafatanije na rino jambo ry'Imana. Mwumvire amajambo ingene avuga. Saba baririmbyi bari hano turirimba ino ndirimbo, dusenga.